nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Yo shirikari uni wisanzure foma isanzure nta nakimwe muga nawe ndakwemeye ukora nk'abazungu. Oya ndirutse waje rero naje ndirutse nanye nagutelefone nyarutse. Oya nana bas aha naho no hagara hariya nta nakimwe vrema isanzure burya kurinda ndagutelefone namudedagoje ndamudedaguza ndumva n'amasaha yose agaruka aza kuza sanga araza ubuvuba reka we narinze ndagutelefone ndabizi wa muhungu wawe cyasi hari bose nabarungitse naki siyo mpamvu niko ndakubwira ati sanzura ne njana hacu haba none uyu musi ndaguhangara Sheri none uyazi basi kwa gihoroma uraza kurenza ko bitanu yo we nice ndagukundira byo kurenza ko no manura yana hacu mugabo kaje nuvuga ngafise umusi wa Sheri we ntunyizera basi ntunyizera izera ivyo ndiko ndavuga nta na kimwe nta na kimwe tuza wisanzure nakubwiye wisanzure nta na kimwe muga nk'umunsi yafashe umunsi yagufashe reka tubigira tubizi impamvu ujya mugabo wawe akazi urabona iri dirisha riri ngaho kora impande y'inzira vyuka mukaca wikorokera we yagera kugera muri chambre nawe wigiriye nta na kimwe byose ni ku mitwe ahubwo we Imana yakumpaye reka ko twamenyanye nzofangira yaraje mugabo rero ugerageze ubyugara rwose shaka ko ari nisanzi yo natutse basha isanzure nta na kimwe yego n'abana siho bari nta na kimwe ya muhungu si hari cyo mugabo rekashe mugabo raho nibi byashu nabizi office byashu byinshi kubera siporo waje cyame kunyene nta oya sherere kandi gushira amazi muri dushe rashe ucyunyarutsa woge ningoga oya nacu kunyene oya shiri reka woge nta wisanzure so mpamvu nakubwiye ko mwanyura shiri yo nta ego sawa nta ego mugabo rero ubu ndabira ku minota ndagucyurira ego ni mubi bisahuzi mwabana b'Imana musahura satana bose yisisiye mubabwira ubutumwa bihane bave mu byaha kuko Yesu umwami doragiye kugaruka kuko Yesu umwami doragiye kugaruka ni mubi bisahuzi mwabana b'Imana musahura satana bose yisisiye mubabwira ubutumwa bihane bave mu byaha kuko Yesu umwami doragiye kugaruka kuko Yesu umwami doragiye kugaruka dore igihe kiraje giteye ubwoba aho Yesu azoba aje gutora umugeni wiwe abazasigara mw'isi bazagwa mu gahundwe bazicara babazanya batiyo niki kibaye kuvisi remwa ni mubi bisahuzi mwabana b'Imana musahura satana bose yisisiye mubabwira ubutumwa bihane bave mu byaha kuko Yesu umwami doragiye kugaruka kuko Yesu umwami doragiye kugaruka iratuzaniye Faraja ni Faraja Group. Sheri byuka amasaha aragiye ntuja ku kazi daba amasaha yageze sambiri irageze byuka naco wigorora nta mugabo aguma yigorora kubera ikiroro byuka byuka uje ku kazi sa byuka uje ku kazi
sheri abasagezi raba sambiri irageze muga sheri ndafise ikintu nshaka kukubaza abisha ndandikira ndagira ko musi hama sheri ntatevye hari ibintu sheri maze iminsi ndakubonako sheri raba amasaha usigaye utahira bugira buke oya ufise ikibazo gikije sindiko n'uvuze ikibazo nshaka ikibazo jewe mfise cyumvirize sheri utaha bugira buke usigaye umenga sinzi ndiko ndumva ugomba rero nze nataha nk'inkoko ye sheri ivyo nivyo tanguye inkoko zitahira akaba ariyo nanje masaha ntahira sheri nawe umuntu w'umugabo sinari nzi sheri ivyo ko wobikora sheri uri umuntu w'umugabo gute uri umuntu w'umugabo gute sheri sheri si kukwikeka mugabo ndavye ingeso watanguye ntiziriko zirampesha icubahiro nka madami wawe sheri guhanurana ni byiza none nk'ibi jewe biko biranshikako ari wewe bibaye ko uwabyo kunezera saa 10 uratashe wowe uri umuntu w'umugore none ugomba jewe umpa amasaha nk'umwana wavyaye amajambo twavuganiye imbere ya pasiteri ngo uzorataha amasaha hari amasaha wasezera aho oya nihanganiye byinshi usigaye utaha bugira buke naryamye ndumwe imfungurwa kuzirya ziba zahoze n'ubuki ziriye nkazinduka ndabisesa sheri ibuka kandi uzokwicuza wewe ndiko ndakubari ibi bintu utanguye hakiri kare ngo wanka kugarura impeni ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo je ntuzuvuge ngo sinavuze reka ndakureke je ndagiye ahubwo gusara kuraguye iratuzaniye Faraja ni Faraja Ube sheri sashe hari ikintu gusa nibagiye kukubarira ejo najyana kikubarire kandi ubyihangane nikimbabaza sheri oya sikikubabaza gusa nagira numva ko mbabaza nibijanye n'ivy'akazi nahawe mission kuja gukorera hanze rero ni imisi mikeya si myinshi sheri uzomaraho iminsi ingana iki indwi zibiri zonyene yo sheri indwi zibiri ni nyinshi sheri nzogukumbura sheri naje nzogukumbura kandi sheri wonyene haheze amasaha abiri ntakubona nukuri numva umutima utari hamwe kandi bona umwana umenga ntaravyuka turashobora kujya nkamusezeye rero nukuri nzogukumbura nanje kandi ndagukunda cyane yo sheri nanje urazi ko ndagukunda numva bizongora sheri kuba je nyine nukuri ntakubona bizongora cyane sheri imisi mike nzonga bifise indwi zibiri sheri ko ari nyinshi base nta kuntu wobasaba nk'indwi imwe sheri nivyo kunda kora akazi tusakarangiye dushobora gutaha ariko nzogerageza nyaruke sivyo sheri nukuri uranyaruka nta kundi kubw'akazi nta kundi mugabo sinari ndabikunze nyene muga kubera akazi nta kundi muga uzogerageza unyaruke sawa reka nitegure rero sawa iratuzaniye ni Faraja Ube sheri nadakukumbuye gute oya vrema ubu cirumva rero ndakubonye ndanezerwa kwidegeye akabona atemvye agiye ubu numva amahoro yuzuye kabisa ubu numva amahoro uravyemera ijana kwijana uribaze n'ibizibiri asha ndabusi zosiba ahubwo nzokwame ndakubona ha imisi yose ujya mugore ntiyomumwe urazi ujya mugabo ingena shisha turi kumusinezerwa nguma numva mbihiwe mugabo ndakubonye hema mama yema kimwe yaragewe wa mwana ni roti nta na kimwe urumva ko bifashe nta na kimwe itegenze ni roti oya nukuri kw'Imana ni roti nta na kimwe yemwe mawe ko atitabagana ma hema sa roti ni biki wishinga kuguma wibereye yo mu cyumba ntuzi iyo wanuma roti none ushaka iki nashaka kugira ngende wanuma kugira ugende sawa reka ndaje tuvugane nta na kimwe nyaruka ego hewe shana mvugo wabonye uya nta na kimwe kuri mwidegemvye jewe uyu munsi numvumega nta na kimwe umuntu usanga yamenyereye uyu mugarakuza arakuza arafise ubwenge ni namurunga itanu kure navyaze ntumvise ko aje ambwira ngo yo ndakwisezeranye uyu munsi basi uzoga yoreka kuvuga kutogaruka wacha sarunge kutogaruka muri uyu oya nta na kimwe uyu muhungu reka nzoguhamagara namutumye ahantu nzoba namutumye ahantu kure
sawa ntacu mugabo urumva ivyo bintu ariko aracakanza hariya tuza nta na kimwe nta kibazo washaka ndamugaburira ace subira yitumukire ubu ngo amace sohoka ndamugaburire aca tumuka sawa genda rero iratuzaniye ni Faraja Groupe. ndashaka kuguhamagara ukanga kunyugurura jewe sheri sinakumvise babarira basi sheri none watashe hose angahe jewe ndashaka kukudondeza none uri kurambaza amasaje aho usanga watashe bugira bukeye ukanga kunyugurura wewe kubera ko indodora ntunyugurura ntabwo nakumvise mushingana none ushaka nitwa none wowe umugore nyabakushobora kuryama umugabo atarataha bivana n'amasaha ntabyo numvise urwagera ikirere utanguye kumbone kukubone nose utabwirwa none musi n'udusubire barataha kirazira kuryama sheri muga ibyo utanguye si byiza no kunkubita byose bijemo ndashaka kuza kukudondoza ijoro ryose rikangira kukarara ngaha hanze imbere y'umuryango ndi umuntu w'umushingana ndari imbere y'umuryango wanga kunyugurura kubera sinari nakumvise cyane hari urugabo ngaha mu nzu bwiza ukuri ubimbarira urwo rugabo rwabaye ngaha wanse kunyugura mu byasi ndarufata none wakuze utambwira iminsi yose twama twabipfuye iminsi yose ndarusha iminsi yose kuko zana ayo matwi ninde yararaye ngaha ninde yararaye ngaha hari uwundi mugabo ufise ngaha mu mara n'ukuri nta wundi bisiyo nabara ntariko y'umuryango ndi umuntu w'umugabo muga nzotinda ndabimenye ibi byose iyo biko birazana ntacyo byose bizamenyekana ibibazo bikomeje kwiyongera satana arushije ukungwanya ariko mfite uwo mpungiraho byose muri Yesu mbonera amahoro iratuzaniye ni Faraja Groupe. urumva rero shanga ego barira je nkuko nariko ndabikubwira mamengeso yadukanye nukuri zirateye isoni zateye n'ubwoba muri ino kubera karagukubita none ko kumaze gukwigirwa haruguru aracakuba oya ntankubita mugabo ibintu asigaye agira na papa sindabimubwira akugaburira cyane oya umbiriza kungaburira vyo nabitu ikigabo yamazana ikigabo akizana jewe maze kumwumva akarenga kane kose numva bavugana gongo vyo mu cyumba papa sindabimubwira umushikira umuhanura nukuri jewe icyo kigabo genzo gipongora sinshaka kwemera ko papa bamucamo uko bishakiye nuko yaradahari ereka wa muntu yarenze hano mushikire rero byo muhanura abihebe cyane nawe juko bagabo jewe tuzoheza oya nzorupongorora oya uramureka jewe ngoma ndamurondere ndamuhanura ahubwo rakamara amazi mbega mwaranje ibirinze bimenya wewe abandi bo barabihatse nagatera soni none so ntabyazi nagatera akamara amazi umuntu w'umugore akora ibintu nk'ibyo w'umugore jewe nanje singoma kuvyigumizamwe naravyumvise mwana narase kubibwira papa kubera iwaba mutema mugabo ndabikubwiye gushanga umuhanura atawe nawe ndagiye kumurondera ndamuhanure akamara amazi n'ibara ha kamara amazi kariho iratuzaniye ni Faraja Groupe. mugabo yarenkiye je nukuri papa ndamukumbuye utazi jewe
umugabo ubu yaratevyeyo cyane kaka kandi wa rugabo rwaragarutse neza kagarutse kandi yo umugabo papa arigore baguma bamuca sha nakundi mugabo none yarenkiye none wowe ubona rukunda gucana muri rya dirishya rya hariya inyuma niyo rusimba na rukaca rugenda niyo rukunda guca mu kugenda urabona rero reka tuzohashire akamashu canke turondere ikinyata kandi kuva papa kirino wahora ruza leta we navyo wamenya papa kirino kinagira ngo rwatanguye kuza papa atariyo gwaraza oya ntaco reka basi jewe ndazi nzokora ibara tugiye gushira akamashu tuhashira akamashu kamumashure maze azoraba aho nyene je sinshaka kuvyemera kuri papa yoguma abamugira nk'uko oya nukuje sinovyemera reka ahubwo mbe ndagenda hariya mu gikoni reka twige imitwe yose ishoboka iratuzaniye ni Faraja Ube. Mama Roti amakuru makiganuza ndabona ni byiza nukuri ndabona ko meze neza yego hewa amakuru ni kuri ni meza ndashima ariko burya rero ndakubarira ikintu kinzanye cawe numvise inkuru numva nyene abantu bazana amajambo nyene urazi nyene abantu bo mwisi baravuga iryoshye ngira n'uburira ahubwo imbabaje jewe imbabaje none ibyo bintu babavuga bakuvuga ko nibyo cyangwa se ibiki ivyo navyo ni ibiki n'ukuri ngo biri kumwe bakora mu jewe ngo wewe jewe Mama Roti mutware mutame niyo mukuye jewe wewe yabikubwiye ni mwe wewe kandi rero ngo abantu burya bararaba bakabona jewe ndababwire munshire hasi nyimba ryo mwirirwa munshire hasi mbega ibitarabona umugabo wanje cyagiye kubona mwebwe abantu bobibona abantu bonyegera cyane kurusha umugabo umbe ndakubwire umviriza ndakubwire nyimba arico uburasubira iyo wavuye jewe hose ndimu jewe n'umugore akijijwe aya mugani ndabitahura mwe kuva kera mwamye munyanka n'ururugo mwari mwase ko ndaruzamo niyo mpamvu nukurumba barire ntaze kukubabarira ushire hasi narinje kubivuga uko nyene ushire hasi urumva sawa urakoze jewe ngase ntayo nokorera ariko ndabikubwiye nkuko navyumvise arayo majambo uzogaruke kunshira kwisoni ngaha muri ariko rero ntubikure wawe ubwo wanje urureke sawa ariko rero baniye neza n'umugabo wanje udashaka kuntera ariko hamwe uwo bugendera muri izo ngeso ndabazi ni washaka jewe ntazo ngendera reke genda kawe emwe abona muza kumbesha genda hoshi iratuzaniye ni Faraja Ube. none renkine niba ari ndani yindi bunyene ahubwo wewe hagarara kuri reka ningire hajya we ijubuye uri fisi ahubwo genda udodore ucuvuga ati mama ati ko rugabo nagumvise udodore sheri nisanzure sinakubwiye igihe cyose wisanzure narakimwe vrema ego sasa ndabwira ko ugurura abantu babigorwa ni ugurura nyaruka nabo cyajya mu idirisha sherusiye uzogaruka atari kubana iratuzaniye
Niye Faraj, Faraj, ni Faraj, ni Faraja Ube. Yo, cha, Imana irankunda kabisa. Dada, nukuri je sinumva. barira Filibi Ndivuza neza na neza afata utwibo atekere oya neza neza. ko wari wamuhariye Ntabwo ndiko ndahamagara. Yego nivyo. Nari namuhariye. Ariko dada ntabwo nasa bayibogera. Ngo je ni iki? umugeni akubabarire Babarira. akubabarire Niyakita gusongoye jewe. Emayisabira imbabazi. aho wansumura ukantuka nje kuguhanura Nakwingize mu Rwanda nakwingize mu Rwanda none ariko bavyumva. Fata twawutekere neza. Noja. Bijanye. Babarira. nukuguherekeza je ndaguherekeza Yo kwiyumugera ndaguherekeza tekera twawugende. genda babarira barakwinginza abana bawe Sabira imbabazi. abana bawe ntihora wirigura batuka ngo barakubeshera ahubwo genda Emayisabira imbabazi umviriza demayi reka tubigire mu bugwaneza bukebuke akabanga nawe nyine kubera twakijijwe turabakirizo utekere mbere mvaha ugi ego kweli Ibizono. twarutamena sha twarutamena uhagira utahagira jewe navuze tekera twa mu Rwanda hama Filibi Sheri imbabazi. ndahise imbabazi naziguhaye Babarira. ukemera aguma ngaho tuguma atekere je nanje ngiye kwandara gutwiwe ukemera kwiyahura nakaze kawe aho wagiye naraguhanuye uranka kuba Narenjanja. ndigiriye mbere nakaze kawe uza kuyerera mu mayira abiri Niye Faraj, Faraj, ni Faraj, ni Faraja Ube. Je kuvaho nihanganiye. Ndatekeye ndagiye ndananiwe Oya sheri ntugende sheri none sheri umva sinkiri sheri wawe unyibagire ibyo wankoreye warakoze. Oya none wari wandindiriye niho nkiva mu bitaro none wari wandindiriye ucugera ukiraho nyene none ushaka nguma hambane n'ikimuga ndiko ndakubaza. Oya sheri mbane n'ikimuga ufite kuguru kumwe uzonkunda mu marushwa no mu magogwa umva uko kuguru kwacitse niko kwahora gufashanya n'ukundi kujya kurondera ibyo nshira muri ino nda yanje none mu mwanya usigaranye kumwe je ushaka mbeho gute ndagiye je ntunde nzindura mu matwi ndagiye uzimenya sheri rero umugore yahiyahuye wibagire nuko twigeze kuba yo sheri ndeka none bizogenda gute none nzobaho gute none ubuzima bwanjye buzoja bugenda guteshe oya none ndabuwande none muriki none ndabuwande mfise ukuguru kumwe none wamwe genda ajya kwa butike umumbarire butike ati bantu umuti w'imbeba mumbera yamaye gucuza ni umuti w'imbeba ego reka ngende ngomba n'icyo imbeba ziri mu nzu ugenda unzanire uwo muti bantu nyakire mu kantu bwawe kuko je simbizi icyo ntushobora kwimarira narabikoze ndabyikorera mana sinarinzi ko bizogenda uku ninyegeje mu gakiza none bimbyariye kuba ikimuga kandi ndabona ko atabuzima ngifise kubwo amakosa ndikwegera ndabona ko ataco mbere yo kuri ino si nase kwigishwa n'ababyeyi none isi iranyigishije ingero y'icana urupfu kati nabona ubuzima bwanje burangiye narabaye igitabwa mu bantu bose naho mfiseho guca kati imisi inyigishije See
akagero iyabimana imeze nk'abana b'abantu mega tocahe urukundo rwawe ruratangaje urukundo rwawe niugimbibe urukundo rwawe ruratangaje urukundo rwawe Yesu yaba atari urukundo rwawe mwami Yesu uciwe mbandiye yaba atari urukundo rwawe mwami Yesu uciwe mbandiye uhoraho mana yanjye naragutakambye urankiza wandukanye ubugingo bwanjye ubukuye ikuzimu uhoraho yankuye aho umwana w'umuntu atari gushobora kunkura cya gihe cy'ibyago waduganye ubugingo bwanjye ubukuye ikuzimu ubuntu bwiwe bwamaye igihe cyose umuntu akiriho ushimwe mwami Yesu nawe uwanye nawe suko nari mwiza niko ubuntu bwawe bugingo bwanje ubukuye ikuzimu wadukanye ubugingo bwanje ubukuye ikuzimu nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.